burya mariage nimba ari surprise nimba ari ibiki byabaye Sammy na Sauda we warabibonye narabibonye warabitahuye wabitahuye gute je numva zirebi oya angoya we uri Kanyana nukuri kwimana ndakubwije ukuri ukoresha ikiganiro Kanyana kweze genero Sammy bari kumwe ewana numushishuro abatari kumwe ugashirako systeme Kanyana usanga ari fresh amavuta rero wewe hari ibintu byinshi ubuze kuri Sammy mbwira wabitahuye gute bijya bintu bya Sauda na Sammy ukuntu nabitahuye ego twagiye banye byo kweri je ko nabitahuye cyane bari gukora ikiganiro n'ivyabo kumenya je navyonse so mukazi ni bon ivyo nivyo mukazi ni filme mu kuvuga ivyo ntibagiye byo kuresha byo by'ama surprise by'amaki by'imanza by'ibikije n'ibinda ko baza muri filme oya mukazi afise guys mweze gute muri bien muri fresh muri good jemeze neza cyane ndashima Imana ndashima Allah uyu munsi mu gisagara cya Bujumbura zindutsaga klima kameze neza gaklima kweri karyoshe si izuba si imbeho si nyene karasanzwe ni ku munsi wa mbere rero imbere zacu ndi kumwe na Mr Sammy hamwe na Jaja Kanyana bose n'abakinyi ba mareresi mu bintu nateguye no munsi tuzakuyaga ndaza kubabaza talent yabo yuko ari amareresi gusa kuko hari abantu usanga bakina amasinema banaririmba bagira iki n'ibyo ndaza kubabaza ndaza kubabaza ibintu janye na Rukundo TV navyo nabiteguye ko mengo ndafite amakuru ya Rukundo TV ndaza kubabaza ibikorwa vyabo uko bimeze kumengo vyaragabanutse gatoyi bino nk'ivyo ndaza kubabaza ibintu vy'insaku murazi ko je ntogenda ntazanye urusaku murabizi aho ni mutuno n'utundi Sammy umeze neza re ameze neza cyane uramukije mwese muri muradukurikirana da filme ndundi ya kabisa filme ndundi cyangwa filme z'u Burundi filme z'u Burundi ya urashaka kuvuga ngo muri Tanzania bafise bongo move yeah bongo move muri Nigeria barafise nyene ikintu bita nimba ari Norwood yeah muri Amerika barafise Hollywood nonga ari wacu turafise nani filme ndundi yes. Okay iyo jambo ndundi mutugimambye uko ndundi acashavura nubono mu mutwe twese turabarundi none turabarundi ndundi okay ndi ndundi uko ndundi Kanyana umeze neza nashaka utwenge kugira cenda guhijama ko yari abantu bambwiye ati Kanyana teza ko ningena twenga vrema oya reka ego vrema kandi washaje sana ngeze kure imyaka ingaho ubu na myinshi narengeje kirabona utakanyana na 30 oyo bashaje 35 mama we Kanyana washaje vrema ego by the way abana bakinyi bamareresi Sammy Rukundo TV yagiye yabibaye ile kaifatire kwa muchokesha watakwe na mukono sore wa sisi umbiriza uraba batuma kwa tuangalie barigeze kugira commentaire byaheze sawa so nukuvuga Rukundo TV iri hajya nyene ari iri ego kandi bekonza Rukundo TV ni Rukundo TV ni TV ni yari shene ishaka amasinema y'abakinyi bamwebwe nabakanya turacyariyo tuko turakina narigeze ko niri ku isoko ariko yes ya nukuvuga ngo yes yari fise mweneyo yarashize ku isoko yasinzwe yaronse umukiriya cyangwa atawuro muronse ego ne wagira umpendere no sikugu rega ndakubajije tanga umuco ndakubajije tanga umuco ano masaha sinzi ko yaguzwe cyangwa kwicaguzwe ya ubu uwombaza mbaze bya Mr Sammy official ego oya ariko Mr Sammy official we warigeze kutubwira ati murafite partnership na Rukundo TV uko nani yako lakini na Rukundo TV n'umuryango ya muri uno mwanya yarahagaze yego ya abakinyi bose re barasanzaye ubu kira mutuna byaki ko narigeze kubona ciza bibi yake ya ciza yarigeze kuma link ngo naga sinema kacu ngo umpartage
So nukuvuga reka ndagisigure neza nukuvuga ngo ubu turi free nukuvuga ngo ubu nta contrat nimwe dufise twaci tubona yuko vyo bari vyiza yuko twoza muri izindi mpano tuca tugurura ama YouTube yiwacu Kanyana ngarafise YouTube yiwe iramaze n'iminsi yes Beliza arafise YouTube yiwe Chiza arafise YouTube yiwe Gogolo arafise YouTube yiwe nukuvuga ngo twashatse kugira ngo uyu Jaja ubu hari abandi bantu bifuza gukina baca baja gukina kwa Jaja ugasanga n'izindi mpano zishasha ziragize ziramenyekana ari abandi bakagenda gukina kwa nani kuvuga ubu rero turi free ubu kandi ubu turi degenda niyo mpamvu mutubona mu mafilm atandukanye kuvuga ubu kuko ata contrat d'office turonse ibihumbi 200 turaja turabijya nutinitisha 10,000 nayikura unazidame okay reka mbaza ico kibazo Kanyana Kanyana nk'ubu mwari timu biri hamwe umva we wagize YouTube yawe ariko hariho umuryango wari urimo uvuga ati niyo ensemble kandi warafise contre nkuno munsi bo hariho hoza ukavuga ati umuntu yoza akavuga ati baba kinyinyene ko mwese muracari nta urapfa ndabakeneye je dusubire dukora ikintu kimeze nka Rukundo TV yo baronka vyoroshe mwese mugahura kandi mugakorana baba kinyinyene ijya Rukundo TV ya Rukundo TV yose ijya team ko Rukundo TV ni brand yari ntuze ikomeye cyane twera duhaye ama views menshi cyane Rukundo TV yaraduhaye vraiment je sino yidogera kabisa urumva yari team ikomeye kabisa ifashe bwuma ino industry yacu minu vya cinema umubisanze Rukundo TV twara abakinyi hariho Rukundo TV n'abakinyi bakinye muri Rukundo TV twebwe abakinyi twakinyemo ni famille umva habaye nk'ikintu gishaka ya famille ni kujya hamwe kandi tukabisubira tukaganirira hamwe muri rusange tukavugana tukabona ko ivyo bintu bikwiye ko twabikora muri Rukundo TV hari abantu bafashe indege hari umumama wa mama yakunda Dafroze yarafashe indege yagiye muri Canada bijya bintu kwanza muri Australia mwari mubizi yuko arifite dossier yo kuja hanze canke mwakina na muzi atarakima muzi ari tubetse mwari mubizi ko azogenda okay muramaze kuyaga ubu murayaga ko ari abantu badukurira bavuga ati kandi Shada Froze uratwibukije bimeze gute ntaca azofasha wa muryango yavuye mu ko abantu bamumenye kwera Rukundo TV turaganira n'umuvyeyi mu bisanzwe hamje gufasha navyo none maka tubabwira nyarasho erega n'umukire ashaka kuvuga ati je nzogira ico nkoze kubakinyi twavanye kure yose bakazi ko abantu turapanga Imana igapanga ivyaje nivyashika urumva ko bizabishitse kandi turazi ko atodutererana cyo turakizi niyo shobora aramaze kubikora yaramaze kubikora kandi bamwe arabafasha gusa kudufasha gukora igikorwa numva nabikora kandi yagiye muri Australia kwa John K mu sheri wa makuru mahesha John K si ko Australia ndi makuru kabisa Sammy umeze neza re ndashima cyane kabisa Sammy mu bisanzwe uri umukinyi wa cinema kandi umaze igihe kirekire cyane muri ibintu vya cinema abantu benshi barabona iterambere ryawe barazi yo wavuye uno munsi baravye look yawe mbagushimira ariko wamye uri umuntu usaba support ati supportinga tugeze kure izi mpano bigenda uko ubuhoho uracari muri ya mood yo kuvuga ati turacakeneye ubufasha kandi imisi yose twamadukeneye ubufasha imisi yose mu gihe uzoramukubonye yuko utagikeneye abantu uzobunaniwe kandi nibyo ngomba kuvuga uno musi abantu kwita yuko aba ari aba legend muri no misi filme ziriko zirabagora nta maviews bakironka kubera kubona ati nashitse umufana ashobora kunyandikira sinda mu ishuri sishobora gufata link yanje ngo ndayiha umuntu gace usanga umunsi uraheze uronse deka byitwa kuri muri legend abandi nabakavuga yuko ngo filme make bakanaheza filme ninguga kubera ingene bakubise swata kuvuga ngo jewe naho ndashika ndacyakeneye ubufasha ndacyakeneye abantu bangiriye partage kuko je ubwanje Sammy simfise n'umuryango munini oya pe simfise umuryango munini ngo famille yanje yobimfashamo oya pe kuko video yanje irashobora kurabwa n'abantu 50,000 abantu 100 hariho video dufise 180 sinizera yuko jewe Sammy niba mfise famille abantu 180 nayo mfise by the way mugabo rero famille ni bajya abafana rero bisigura yuko ndacyakeneye ubufasha kandi cyane gose ariko commentaire nabonye kiganiro urutse gukora uvuga ngo mwe ngo musaba dusaba ubufasha ariko twe mutaduha ubufasha
abafana yego muri commentaire ya ubwo bufasha abafana bamwe bakeneye kuvuga ngo abantu babashaka ko buza gukina abantu bashaka kukwandika abantu barenga ku 30 ngo bashaka kuza gukina ugaca usanga n'umuntu ari hanze ariko aragusaba mugabo ngo aze gukina ataraza no kuza cyangwa ugasanga umuntu ari umuntu yamsavye ngo ko aba mu Ruyigi akanyandikira ngo ashaka kuza gukina ngo ndamuronderera ino inzu ngo ndamupangira inzu ngo hama ngo acyaba umukinyi wanje imagine none yari umuntu w'umugabo okay nundi umukobwa ari ngozi ngo arabikunda cyane ngo ndamuronderere ndamupangira chambrette ngo amazarakina none imagine none jewe ndamupangirira okay jeje nyene ubwanje unayani problem juni kule ni tatizo mpaka niko nimecheza sasa ugaca usanga uyo mufana nawe amaze kwandikira ivyo kabiri gatatu ucumwihoza maze kumwihoza cavuga ngo mwebwe ubufasha naragusavye samu ubufasha kono zino kamangira inzu probleme ndio maana sasa ndio maana kutana niyo nta bindi bintu vrema kanyana utwenziki urutwenze uramvise gupangira ndiko jwa tuko dupiki oya je urasameka aravuga Iyo muntu twenze arakanu yavuze ucura twenga. Yavuga ati attention akakantu na kanyana. Ngo umuhungu cyangwa umukobwa. Rega nagira numva yari umukobwa aravuga ati petete yo bafite tagite kuvuga ati azoca ntwara ko Samega barabizi yuko atamugora afise. Ego kanyana wewe nawe abantu bashaka kugusaba ubufasha bagusaba ubufasha mu nzira nyabaki. Ngo ndabinjiza muri filme bakambwira mubwire Sami umwe tubwire Sami twinjiza muri filme zo gukoza. Sami ndamubwire gute. Ndabwira ngo dusabire Sami cyane ndabashire mu gigene kuri YouTube yanje gukora ni kugihamana ndabizi depasse za filme ni ngorane urakonsoma amafaranga nawe ukavuga ego nk'ubu muri misi tobwe turageraho duhembwa nko kuri channel yanje ndacyari ko ndakora uko nyene urumva bitwara amezi kugira ngo tangure guhembwa urumva dufata twadufaranga uburosa handi twadushira muri filme okay Aisha vuga ngo nzana abantu bane batanu cyabwa ati je vraiment ntiharagera ko nakiri umukinyi ngo mudusebire Sami ndavuga ati tora nimero kumbe no rubanu we tora nimero niko amvoye maramoe kugira wiruhukire wihamahoro mvuga ati tora nimero muvugisha mubwira okay kanyana we nk'ibintu Sami ubugenzi bwanyu buramaze kugira kure cyane hari n'abantu babihaye izindi ntumbero kubera kungene kenshi ba muri kumwe nkuno munsi naje muri ko murategura filme hariho filme muzoja gukina ruguru sibanga siyo siri umva kandi bafashe urugendo wibaza iyo baba niyo baje gukorera vraiment kubipangira sino gukora ni kure ariko we hari ibintu urumva kuri Sami burya ntaco runegura kuri Sami nk'amajambo petete bari karashikiriza nk'umuntu wafashe nk'umurongozi wa kuva kera yakuzanye muri ibi bintu petete yanagufashije nta bintu horo bumva neza ko Sami yo bari karashikiriza we ntibikujyoherega kanyana ubu nyene ukabidushikiriza nk'ivyaye ahora akora ama interview ndibaza nta link ya Sami wobona ntugire kandi kenshi Sami usanga titre ijanye na wewe hari usanga atana kuvuze cyangwa gasanga umva nurimo ntujanye n'ivyo bintu ariko kubera ari Sami na Kanyana ubucuti bwabo bagusobetsemo urumvije utegezwa kubiraba niko bantu tumeze navyo urumva ari karashikiza ukavuga ati vraiment tukaha ahora agira ere cyangwa umushimira uvuga ati vraiment hari amajambo uravuga kwereje nkumva neza ko naje ari karanyigisha so mu kuvuga je nakusa nayo madaba navuze ivyiza basi iciza so ivyiza nuko hani ntaho ndagucika ndabizi ivyiza nuko hani navuga ati turabatumiriye muri Mr Sami official muze kuraba filme zacu turiko turakora ambo burya mariage nimba ari surprise nimba ari ibiki vyabaye Sami na SAUDA we barabibonye narabibonye urabitahuye wabitahuye gute je numva zirebi oya angoya we uri Kanyana nukuri kwimana ndakubwije ukuri ukoresha ikiganiro Kanyana kweje genero Sami bari kumwe ewana numushishuro abatari kumwe ugashirako systeme Kanyana usanga ari fresh amavuta rero wewe hari ibintu byinshi ubuze kuri Sami mbwira wabitahuye gute bijya bintu bya SAUDA na Sami ukuri nabitahuye ego twagiye banye byo kweri je ko nabitawe kucyane bari gukora ikiganiro nivyabo kumenya je navyonse
So mukazi ni bon ivyo nivyo mukazi ni filme mu kuvuga ivyo ntibagiye byo kuresha by'ama surprise by'amaki by'imanza by'ibikijwe n'ibindi akomaza muri filme oya mukazi erega Kanyana ico utahura filme bivize behind the scene ariko igano nikigera kigira behind the scene hajya umuvumburo canke ikigano nk'ubu twicaye tuyazuku urabona akantu kose uza kugira uyu agakata shatse ni umusaba ati ndagusavye akantu uze ukakatumva ari ukuntu natwenze nabi hari ukungene vyagenze uko ariko muri filme ni itegeko ashira ibintu biri ku murongo we rero umaze kubona Sammy atanze yagiye gusaba nimba ari irembo amarembo mu buterere wewe wiyumvisemo gute muri wewe ani bisanze ko n'umuntu mukuru namahitamo yiwe none ko rishima no uratwereki uratwereki ikintu cyambere jewe ego je ndubahiriza kiri umuntu wese mu gihe nzoba ndi kumwe na SAUDA uzombaze kuvyerekeye na SAUDA mu gihe nzoba ndi kumwe na Kanyana uzombaze kuvyerekeye Kanyana so kuvuga rero mbaza kuvyerekeye Kanyana cyangwa mbaze kuvyerekeye je ku gatwe kanje byo ari byiza cyane kurushaho kuko si byiza kuvuga umuntu mutari kumwe nawe aba ariko sari komeye cyane mu misi ariko niri hanwa nta mategeko ari hano nta kibazo mugabo mbaza kuvyerekeye Kanyana mbaze kuvyerekeye akazi kanje twabiyaze ko turabigaruka kuvuga ngo twaguma tubwira abafana murabona yuko umugore umwicanye araheze bukene zirahera ubu nawo turiko turiyumvira guheza bya filime yita gute umuzi w'umusaraba so rero nga icatumye tuba turi nga twariko turapanga project twariko turandika filme tuzoja gukorera ruguru mu misiri imbere niyo filme yacu izoba ya mbere muri 2024 kuko kugeza ubu ntiturasohora filme 2024 rero kera ingene twari tumeze mu Burundi kera je nashobora kuryama nkavyuka mu gitondo nkababwira abatugende muri tournage nkababwira ati utacheza hivi tugakwita ama views abantu bakavuga ati wow mugabo ubu hari abana baje hari abana bicara bagafata ikaramu niyo mpamvu natwe ubu niduhubuka bidusaba ko dukora filme z'ubwenge mwarabyo umugore umwicanye arabonye ko ni filme irimo ubwenge bwinshi rero niyo mpamvu niyo project tuko turayaga tuko turaraba ukuntu twokora filme muri izo tangurana na 2024 okay Sammy wewe ushandika amasinema mingi sana jibaniye kandi zarabaye na hit shirakora oya barabizi nka jewe Jesu ni kwambia sasa nilipendaka narakunze ntuze bukeneza nipende nari yari filme favorite yanje ijana narayikunze vraiment naranayiraba je ndumune mugura bisinema wewe umva hari gihe wandika amafilme menshi bikagiraho umengo urarushe umutwe urarushe kwera kuguma wiyumvira ugasanga wandikira filme niba ari ama TV atatu yose kandi wandika ama episode urumva bijya bintu sivyo vyaratumye Sammy yamanje kwanza umengo araturije gatoyi kugira agaruke arundi muntu mtoto wa maskini alaragi kuvuga ngo umwana w'umukene nashobora kuryama so twe gituma dukora amafilme menshi ni kwera turabana babakene turabana kandi tuzi neza yuko ubuzima bwacu buri muri filme tudakoze filme dushobora kubaho tudakoze filme dushobora kujya niyo mpamvu rero bidusaba ko twokora cyane gusa si kuvuga uko nashatse kwanza nihe so je umwaka wanje utangura mu kwezi kwa gatatu kuko mvuka itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri kuvuga rero je ngaho ubwanje nari nkikiri muri 2023 kuvuga rero maze kuvuka rero umwaka rero ubutanguye rero unisemureza rero 28 mwezi wa pili mwezi wa pili ni fe yakwisha haburi imisi 3 haburi imisi 3 uriko rumva rero bisigura ngo niyo mpamvu nicaye kandi nakubwiye akantu kera twarabyuka tugasora sinema zigakundwa mugabo bisaba ubwenge imani urgerageje kuraba abantu twita aba legend mana amafilme asigaye bakora kugira baronke na dika bararira bisigura yuko rero ubu bisaba ko twandika abakinyi ba filme asigaye benshi cyane kandi ndabishimiye Imana kuko uno munsi mundwi hashaka gusoka nka filme 10 mu Burundi nivyo gikundiro rero nuko bimeze hama umuntu uhanura Sammy kuja mu bintu vya filme atarabijamo umuhanura ati ingo imiryango irugure ni bien koresha umwanya wewe okay basi jewe abanzi baranzi biro napima barazi ubuzima nabayemwo
barazi ingene nari meze none umusaho ngeze ndabishima Imana kuvuga ngo uje muri filme kuza muri filme kintu wese abafise intumbero hari umuntu aza muri filme avuga ati bana nataka ni questa nze ndajya abana kuva rende kugira kwa Mungu kandi muri filme vraiment abana barahari mani barahari ndagisubiyemo kandi abana barahari ujya abantu urumumesha urabajya rukurumba ubundi nawe avuga ati jewe kanje muri filme nyene nirongera mu diaspora ni kuvuga kiri umuntu wese abafise intumbero n'undi avuga ati jewe nge muri filme kubera ari akazi ndabingene nubaho rero bano bantu batatu kiri umuntu wese abafise intumbero yiwiwe rero ni wamara kuza urondera abademu mani imyaka 2 zohera ukiri hahandi nyene inyungu yawe niki nabademu mugabo ni waza uvuga ati je ngomba kwiteza imbere muri filme ntuzobura igihumbi muri filme ntuzobura ibihumbi 3 muri filme uzobona iterambere mu buzima kandi nawe koresha umwanya ndakuzi utaratera imbere ifuna kuna va vizuri I say koresha umwanya va filme yabeyi nakwa niko poa Kanyana we umuntu yo guhanuza ari mu vya filme ati nshiremo amafaranga menshi cye nkoresha ubwonko bwinshi uwo muhanura ko yokurike akoresha ubwonko bwinshi amafaranga menshi ntaco yogira filme urashaka gushira mu mafaranga menshi ugasanga ukoze ibintu bon wa muntu rero atagira ubwonko yifitiye amafaranga yoca bihagarika oya arondera umufasha abo bantu barahari bari popular ku buryo ngovuga ati ndarondeye umuntu arazwe umuntu noca ko akanyandikira filme imeze neza nkashiramo imitahe bikagenda neza abo bantu barahari wo baduma ko nk'urutoki ukavuna nk'akago uvuga ati ukazurondera bose barandika amafilme abandika amafilme base murabazi abanditse amafilme ni benshi cyane ni benshi so rero burya hari na filme tubona abashiramo imitahe myinshi ugasanga filme haro TV raho nabonye bashizemo bafise amakamera 3 kandi Sony amasona 3 bashiramo imitahe ni cinema baranayisobanura man mugabo bafise 200 views imagine cinema ugasanga cinema yagutwaye 10 million mugabo gacu usanga nta na 1k ufise rero bisigura ngo umutahe ariho kuzana umutahe no kuba ufise ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye cyane hari abantu baba bafise ubumenyi mugabo ugasanga badafise umutahe kandi uyu muntu afise ubumenyi azokora cyane azoronka umutahe mugabo umuntu afise umutahe atarondeye umuntu afise ubumenyi bizogorana kugira ngo filme yiwe ishike kure niyandi azokora filme akazishamo imitahe myinshi kugira aronke na 1k canke ngo sinema ivugwe ni birebire Sami wewe uri umuntu je novuga ko uri umuntu wacu buna tusaidiaga sana je waranshira muri community biganiro malove yama yagupostinza ati Sami urankoreye umuti benshi eske wewe hari abantu nk'ubu udufate ko je nk'ubu ndakubona ko ari comeback ko igihe duherukana je ewana kwa moto sana wari moto sana ndabona umenga kariro kagabanutse hari abantu wize uvuga ati je kwera abanda bafise nabanje bomfasha kama support nyene ibintu nk'ivyo ikintu cyambere ivuze ngo akariro gute mani ahubwo urazi ko ahubwo ubu niho twateye imbere oya gutera imbere mu bigaragara sawa ariko no mu mavyusi reka ndakoreke trending twakoze filme bita umuzi w'umusaraba ugirageje kuja kuraba ama viewers ifise ni 40-50 dukora umugore umwicanye ifise ama 30k 40k muga ico gihe wo uvuga twaronka dika Sami bukeneza na Kanyana yes Kanyana na nyaronka 40k wese ukombe kama musite bananambiaga bajya bana hajya bariko bararirimba gute bukeneza unasikia hari ibintu ukora apare ya views akabari hit yes kuravuga no kuvuga ngo niyo mpamvu twajenga kwicara kandi umugabo kugwa si bibi ibibi nuko gumujyaga ugaho yuga cyuvyuga no kuvuga ngo niyo mpamvu tugomba twicare natwe turabibona tugomba dukore kuvuga ngo abantu baramaze kuba benshi burya uko ama TV cyangwa bakina filme babaye benshi nuko n'inzigo zagiye ziba nyinshi kuko hari abantu bakora hari n'abantu batanga amafaranga abantu ntibadupostinge ku mapage hari n'abandi bantu bagira groupe yabo bakavuga ati nkabona link ya Sami nkabona link ya Sami tuca tugukura muri groupe abandi bagashira kuri stat bakarenda gutukana ngo uyo muhungu ngo kubera kumushiramo bisigura yuko ubu harabaye mu n'imitima mibi badowe mugabo twe twarafashije abantu batari beke ama TV online ho niko bivuga n'abakinyi batari bake abakinyi benshi cyane sinizeye yuko bomfasha oya pe ahubwo nizeye yuko ico ciza nakoze Imana yanizotuma kinshikana hano azovyibuka
gusa hiti erega twari bwakore 2024 tugomba dukore mutumike sasa tena tutapiga hiti nataka kusikia zile action ku studio ni mjera rengana mugatunga nasikia ku studio bako nani kora dandaze filme mama yake na utanalitia emo mama yake ugiye kugura sinema ya Sammy kuri YouTube so navuga burya zijya filme za kujya zirahari tuzozikora okay kabisa Sammy we nawe wosaba yuko muri filme yawe ushiramo amafaranga menshi canke we nk'ububona habuze iki kugira filme zawe cye kurundi gwego rurengeje ivyo nk'ivyo wakora ariho filme twashizemo amahera menshi bita twari twambaye ibyakinije bire wakati n'abasisi n'abafamba yes ijya filme twashizemo uburyo bwinshi kandi turashima Imana kuko hari ahandi hantu yatugejeje tutari tuzi by the way rero nkuko Kanyana bivuze gushira imitahe urazi bujya ko ari abantu bakina sinema imwe mu mwaka kubera iki barashiramo imitahe myinshi baza kuraba guca ya mitahe nibayironke bagaca bahomba mugabo twe twavuga ati so kuvuga ahubwo abanyamitahe nibazani dukore mani mimi nasikia oga kutia 5 milioni mu sinema nifina kwa kuangalia ku YouTube nipate $200 unaona harona bandi na $200 mani urazi hari ama TV menshi bakora ameza 3 ameza n'aba diaspora gacha biheba n'umwaka ivora n'umwaka gacha biheba kubera iki abayashize filme akayishiramo 5 milioni agacha ronka $100 niyo $100 kugira ironke abayamwaye sama mahera ya promo abayamwaye koresha umwanya mahera ya promo abayatanza mahera ya promo gusa nagomba kuvuga kino kintu hari abantu bariko barazana ikintu kibi muri filme ndundi ugasanga ibintu byo kwankana nushobora kumupostingira umuntu mana rero n'umuntu ushobora kumwereza link yawe akanka kugushira muri community wamuha akanka no kugushira kuri stat mbere n'umuntu wagufana bagaca bashwana nawe ayo n'amacakubiri muri filme badukurira amacakubiri muri filme vraiment hari abantu baje nabi muri filme ndundi vraiment kabisa kandi turabarese uri kurakoresha amahera kugira uzimye imano z'abandi abandi bakaja no mu bafumu kugira bazime ndo kuvugira ngo inyenyeri itarutakije bizokugura kugira ngo atuyizime mani je mo reka navugisha ukuri mani jewe ndashaka kugira ubunebwe urabona ubunebwe bwo kujya muri shooting mani nkagira ubunebwe kandi nzi ko ari byo bindisha mani nk'ubu je urumva kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwa gatatu kuva mu 12 kugeza nta shooting ndagira unasikia unafikia usiendi tu mani nk'ubu mfise filme 3 izo filme 3 ndazirekuye uchawi upo manu chabuko Kanyana reka nagushimira murize aberi gari na rungura bila sababu bera na tepeta bera atoka mu nyumba tena hiyo none nka aberi kweli vraiment kumugirira jalousie munataronga na 20 30 munamfanzia jalousie yani kandi yise n'urukundo vraiment aberi sana n'umuntu w'amani bera shawe ni uzya kukuyo tambwiye ati iyo nkoko yige kukwimara gupartage ana partage anatia nini aberi kiganiro je sije ndamusaba abembwiye ati no akiganiro ukumbuye ati wa rero probleme y'abantu hari abantu bashasha baje nabi baje ninguva avuga ati batuzimye tabauwa mugabo wazituzimisha mani je muri agent je ndazi ahantu hakoma na adakoma kandi turafise abafana badukunda barakunda inyigisho zacu gusa nimba wakunze filme bita Kanyana canke Bukeneza Keneza njo yangu mi zigiye kugaruka okay kabisa Samira kubwiye ko ari muri legend abagerageza bose kandi rero nironkiye amakuru burya ntarinzi cyese nzi ko muri filme murogane ko filme y'aba journaliste njo banarogana narinzi ko mwebwe wapi ko mwe mura dépense bikaboneka ego ariko Samira reka ndagushimire cyane kandi ndabibutse Sami n'umunyabwenge maze Sami je ndamwemera araci ubwenge vraiment Sami yavuye mu bintu kwigira umukomedien aja muri serious kandi ari serious kabisa Sami yashaze gutwenza kandi ugahwera Kanyana nawe reka ndagushimire cyane murakoze kandi bavuga ngo usa n'umugore wanje hari umunsi nzokwihenda rega sange nakoze nko kwibere uranga ubu nokora kwibere ntuzonshavurire uzofate ko nari nkoze ku mugore wanje mama gi wabyumvise mama gi mani nani kiganiro kimucika ngo koresha umwanya mwamakiriye gute mwumvise gute nilasihima cyambere nkunda bawe ndamukunda cyane undi ngena supporting umugabo wiwe mani abagore bose nuko bari bakwiye kumera umugabo ife kumugwa umuba hafi ukamugwa inyuma mibashani chukya abafana ngo nisha kwa mukosada so nkuvuga bagira umugore wawe bayimubwiye so nkuvuga umugore ugoma yuko munashwana umubwira ati hanura umugabo wawe arike gupostinga yambaye amakareso
aragutuka no gukwana mu gwana uzotugaburira hari umuntu yabimubwiye turi kumwe yaramututsi ndavuga ati kweli anampenda bwana anayuwa kamere njo unga kuko Miss Sammy bira kuficha je uburyo ndemwemo je ndaze abandi bo muri bindi bihugu hari abantu batunzwe n'urubuga TikTok ile TikTok TikTok nawe ni ibiwerewere apara si bitu tunafanyaga TikTok ni ibiwerewere cyane rero je ndagerageza kuzana ijya image yo hanze kwizana ngaha ma blague mingi ariko nkabona abantu bantera ivyatsi reka ndabashimire cyane rero maze yari Akim the Prince behind camera imbere zanyu yari Mr Sammy pompompo nikumsha kwanza zile jina zako kwanza Mr Sammy pompompo sinishazi sawe ganishatu bijyanye na ushaba abari kuroga kana kina bakutwanda ni bonko ndikumbusha Ago ni twana nini ubwongo ni babukuye Mr Sammy pompompo na nishazi sawa Akiamo kweli nishazi sawa Akiamo Akipompompo ilikuwa manake kunani pompompo so nkuvuga niko kantu kamenyekanishije cyane ariko abantu bagafashe ko arakantu ko busambanyi kaje ni cyakura ni imfungurwa mu gitondo kweli anacheka drama pompompo cyane urama pompompo jiwaze icyakora mu gitondo umushushu umushushu urinda gusaba sherurama ntuma sigisabo mugabo nashusha umugore azi sigisabo gutanga ntuze gutanga isoda ari kiganiro ngacaheze nire tu ewana ni atari tugomba tuje kujya ubunure twakuje kujya ubunure ko tuvuga mu Kamenge akinama ni makamba Rumonge mamikeke twe tujya ubunure wajya imikeke ndabakunda cyane